urenganije umuntu runaka uri imbesire ntabwo uri komanda. Ntabwo je ntinya kubizira ngaho. Ntabwo ntinya kubizira. I do not care. Ukora ntabwo muzoramba. Hari bamwe mica barunaka mugabe junamwe mukicwa. Ubu muri mwebwe hari abantu murambaraye mwitongo muzi neza ezagira ko mwatse nyene rya tongo. Bamwe muri mwebwe murabizi ko hari itongo muri mwo mubesha mutanga ibiturire ngo rya tongo muri habwe kandi uzi ko aburi kura ryaka n'imfuvyi. Amatongo arenzane urafise Imana yaraguhaye nimbutivyo ariko ntabwo wahaze ngo uhemu kutwara agatongo kikimuga uhemuke utwaye agatongo k'umuntu yamugaye imfuvyo umupfakazi ugowe kubera amafaranga witwaza kumva kuri gihanganga ntabwo uri gihanganga uri imbesira. Sometimes ndibaza impamvu president afise uburenganzira bano bantu akabamenya no kubica ntabica. If that is me no kwicira muri public kuri stade aho bose baraba mu kukurasa na kurasisha mutira Yesu. I don't know fear for you anybody. Nimari ubatinya byo ntabwo nagutinya. Waburi umugome you know waba uri umugome uri umugesera mu gihe ukora ayo mabi uyazi. Ejo bundi twabonye gakiganiro cyo mutama ariko avuga asaba inzego za leta avuga uburyo yarenganijwe n'umugabo umwe ngo akora mu iperereza. Arabavuga amazina uwo mugabo ngene bamuhohotera yaburanye hose akaronka impapuro bagasanga ni bya fake. Imanza zirega zitanu zose agenda atsindamo. Mugabo yitwaje kubera ngo azinangira bamwe mu iperereza akora mu iperereza. N'umusigatongo araginyagira. Hama ukitwa uburenge urya mugabo kagumunuma wavyumvise. Sometimes agene bazana Imana iriho. Imana iyaba yumva biro bintu nani ngoga. Yobanje kubica. Hanyuma baba yoboye bakaza barangiza ivyanyuma kuri final. Mwe namwe muyoboye abantu nimwemeye gushira ibintu ku murongo. Sinzi ko nufa uzogiye guhabwa impera nziza y'ivyo bakoze. Shame on you. Abagabo b'imbwa nibe nabo baza kubesha abantu no kubibura ivyabo abo ni imbwa z'abagabo. Nawe wabura umutegesi ndabikubwiye. Nimba ugenda kononera abantu byo bafise gucinyiza imfuvyi n'umupfakazi udafise ngo numuvugira kandi uzi ko ari mukuri uri imbwa y'umugabo mbesire y'umugabo mujinga w'umugabo poto w'umugabo umuhimbiri w'umugabo umuja w'umugabo. Umara kurangiza ngo umuntu ngo wanyawe w'ijambo nta jambo gira. Nta jambo gira. Ndahejeje cyane gose ati kindi naco bapfuye basiga abana bagasiga n'izina ribi mu muryango. Of course that is so. Nivyo gose cyane. Nira mwibaze uko ngaha nk'abana basizwe n'umutama hano bunyoni Desiro w'amahoro you know ntabwo ndimo mbagaya no mewe bazo ko abana babona honyo uyu musi tumutuvugana uwabona video y'umudamu wa bunyoni arimo avuga ibintu hafi nka bose bavuga ngo koma. Umudamu wa bunyoni arimo avuga ibintu hafi nka bose bavuga ngo koma. Why? Ni kubera ko umudamu wa bunyoni yakoze amakosa? No, ntabwo amakosa akozwe na madamu wa bunyoni.
hari amakosa mwamwe yakozwe na munyoni abantu barabizi no ko bari babazo babivugira me kubera ko amakosa yakoze gifetinze naho ubona isura y'umugore wiwe ihita wiyumvamo negative even n'abana biwe hari benshi muri twe bavuga ngo koma benshi apana baki benshi bavuga ngo koma because the problem is us ugomba ukitwara neza ntabwo amarira y'umuntu w'umunyakuri azogenda ubusa even n'ugupfa kwawe uri kumanuka ikuzimu uzokumva ko umutima wawe udatuje because ibyo bakoreye inzira karengane mugomba mwuyobora nk'abantu bazima mukayobora mwibikaye kwa muzopfa ukuri kukaba ukuri ikinyoma kikaba ikinyoma ndahije hame imbesire modeste nayo abajeje umutekano barayibona. God bless you.